kaze murakiriwe mu wundi munsi wo twiga ikiganiro cyacu cy'ishure ry'Isabato. No munsi ni 14 Myandagaro ni Kw'Isabato ku mugoroba. Tugomba dutangure ikindi cigwa cino ndwi yose tugomba dutangure kivuga ngo uburenganzira bwo kuruhuka. Uburenganzira bwo kuruhuka. Mbere yuko tutangura muri bino vyose reka tubanze dushima Imana. Data mwiza nushimwe gose ko waduhaye kwiga, duhe gusobanukirwa kandi uduhe guhinduka duse nawe. Mwami, ikitugora cyose aba ari we uduha kugishira mu ngiro nkuko bikwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. So, muri ndwi yose tuzokwiga muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 12 havuga ukuntu Yesu Kristo ari Kapernaum yuzuwe ko n'abantu bari baje kugira ngo abakize, maze biba ngombwa ko bacisha umuntu hejuru y'inzu. Ku murongo wa 5 tuzoraba ahantu havuga ngo Yesu ngo abonye ukwizera kwabo agira ikigongwe, nuva kwabwira ico kimuga aravuga ngo mwana wanje ivyaha vyawe biragize iki biraguhariwe canke birahariwe. Uwo mwanya nyene yaciye akira. Hano naho tuzoraba ni mu bami ba mbere igice kigira 18 niho Eliya yongera kubwirwa ngo agende ahantu aho Imana yari yamutumye, abarira abantu bose ababwira ati niba Imana ari Imana by'ukuri ni muyikurikire, niba bayara ari Imana mukurikire, ariko mureke guhera mu nzira zibiri mucagure kimwe. Ku murongo wa 46 turiko turabona ko Eliya yahawe inkomezi y'inguvu, ariruka ararenga arusha ifarashi kwiruka mu gihe bariko barahiganwa na Ahabu. Imvura igomba igwe haize imyaka 3 imvura itagwa, ibintu biryoshe cyane. Imana yatanga ikiruhuko, amazi yarabonetse, ikigoye cyari kigomba kimara abantu. Tuzoraba no mu bami wa mbere igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza ku 8 aho tubona Eliya ategwa n'ubwoba kuko Yezebeli yamuhigiye, yavuze ati wisha abantu banje sha nanje nzokwereka. Umwe nyene turabona ko Eliya yabuze amahoro, ariruka aragenda. Aha naho tuzoraba nyene muri ico gice nyene uza gusanga ku murongo w'8 Eliya yarageze ko ariruka umunsi wose umwirira, kuvuga ko yagenze nk'ibirometero birenga nka 200 n'amaguru, ariko arahunga Yezebeli. Yararushe, yajyamye munsi y'igiti maze arisinzira, yisabira gupfa. So tuzoraba nigi cyabaye umurongo wa 13 maze Eliya yumvise akajwi agacerere, yipfuka umutamana wiwe mu maso, arasohoka ahagarara ku muryango w'isenga. Yari mu isenga ry'ibuye. Uwo mwanya nyene Eliya uhora haramubaza ati ukora iki ngaha? Imana niyo tuvugisha itubariza mu kuruhuka, yivugira gake gake. Imana ntitera induru. Imana ishimwe cyane. Tuzokwiga no muri Mateyo 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 3, Yesaya 53 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 havuga ivya Yesu Kristo, n'abami 2 umurongo wa 11. Hano hose tuko turaharaba ikintu kimwe, uburenganzira bwo kuruhuka. So uko kuruhuka uri kuragira uko ntabwo bufise, urabifitiye uburenganzira. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere baratubwira ngo uhoraho ni wo muco n'agakiza kanje, zotinya nde? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonca ivutu? Aho turabona ko Imana niyo yonyene iduha permission, uburenganzira bwo kuruhuka. Aho rero uwo ari we wese arashobora kuririmba indirimbo ati uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, nzotinya nde? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azoca ivutu? Kuko Imana niyo yonyene ivuga ati wewe urafise permission yo kuruhuka. Sawa, so ahantu rero tugomba tugende turabona ko muri ndwi yose icambere abantu benshi baraza kuri Yesu Kristo bagwaye ngo abakize, bamwe bari banagize no kumfira. Baragero i Kapernaum bari umwuzura ko bamwuzuye ko abantu bashaka ko abakiza. Yakijije abantu bose abakizi bari bafise,
baranakiriye ugukiza kwiwe kandi yarabakiza neza rwose. Ikintu tubona Yesu Kristo hariho wayakijije mu kuvuga, aravuga ati nimugende mukire, bagaca bakira. Hariho nabo yabakoze ko barakira, hariho n'abandi yavuze ati mwe nimwigendere, abarungiki wabo bari mu nzira barakira. Rero Yesu Kristo yakijije abakenyezi, abana bato, abayuda, abatari abayuda, abantu b'abakire, abantu b'abakene, abantu bose ubwoko bwose Yesu Kristo yarabakijije. Eka na za ngwara zibiri zimwe ziteye ubwoba ariyo imibembe n'ubuhumyi byose yarabikijije. Hariho rero ingwara ikomeye Yesu Kristo yakijije kurusha izindi, na ya ngwara yitwa urupfu. Imwe twita urupfu yarayikijije, arazura, yarakijije uwo tuzi Lazaro n'abandi bose arabakiza barazuka. So muri ino ndwi yose turaza kuraba ahantu hatandukanye, turaba ukuntu Yesu Kristo yakijije. Turaba ibintu bibiri. Number 1, hariho abantu bari bazi ko bagwaye, nkuno batari banashoboye no kwizana kugira abakiza. Wari wese arashobora kubona ko bagwaye. Hariho n'umwe bazanye bamureruye arakizwa, ariko hariho n'ubundi bugwayi bwo butari buzwi n'abantu. Aho bandi bose bakijwe mu nguvu z'Imana. Ivyo nivyo tubona. So turabona yuko mu gihe turiko turaraba Yesu Kristo yaruhuye abantu maze abaruhura umubabaro n'ububabare bwose kugira bakire. Ako muri nondwe hariho n'ikindi kibazo tuzisha turaba ko kimwe cyonyene kivuga ngo none mu gihe wokora iki mu gihe amasengesho yawe atari karishurwa kandi urwaye? Uragwaye, urakubititse kabisa, nta kuntu wo kwifata, amagufa yawe yose yumva nkaho ari karasokorwa mu mubiri wawe, ariko kurasenga nta nyishu. Cyangwa ufise umuntu agwaye, ni umwana, ni umugore wawe, umugabo wawe, mwene wanyu, cyangwa se umuntu ukunda cyane, inshuti, none ko badakira, tubigenze gute? Ni gute turonka uburuhukiro none mu gihe amasengesho yacu atari karishurwa? Ivyo byose turabiraba. Reka ndabacire ku mayanga ivyo tuzorabira muri ino ndwi yose. Number 1, udusomye muri testimonies for the church, canke testimony hano ni volume 2 ipaji y'ijana na 49 havuga ngo mu gihe tugwaye ntidukwiriye kwama turondera ngo Imana yumvire ivyo dushaka. Niba mu buzima bwacu dushaka guhesha Imana icyubahiro, dusenga tuvuga ngo ariko ntihaba ari ugushaka kwanje kubaho, ahubwo gushaka kwawe Mwami Imana aba ariko kubaho. Ukwizera kwacu koshikama kandi kukama kuri ku Mana mu gihe byose tuvuze ati wewe Mana uzi byose kandi ufise ubwenge burengeye ubw'umuntu, bikore nkuko ushaka. Aho twama twigunze turira tuniha buri gihe kubera ngo twumva ibibazo byatwugarije. Ahubwo dukwiye kwama twizigiye Imana, tukayizera, tukamenya yuko itwumva mbivanye n'ubushake bwayo, kandi amasengesho yacu atakwiye kuba nk'itegeko, ahubwo dusenga tunasengera n'abandi tuvuga ati Mana ubikunze bibe nkuko ushaka. Ishengero rero iyo rigiye hamwe rikaba hamwe rigira inguvu, ariko mu gihe hari abantu banyegeza ibyaha no kwipfuza bya bintu Imana yanka, Imana ntacyo yobamarira. Muri ivyo rero ukutizera n'icaha bijugara amadirisha n'imiryango y'ijuru. Nta ntege dufise zo kwama duteruye ibintu byose, nta ntege dufise, ntidushobora kwikorera ibintu byose vya mpwemu nk'uko Imana ibishaka. Kugira ngo Imana yari ihabwe icyubahiro, dukwiriye kwama tuyiha icyubahiro cyayo kandi tukayizigira, kubera Imana idukunda mu bihe byose kandi Imana ari nyembabazi. Aho iyo ni nyishu ya mbere. Niba turiko turasengera umugwayi, dukwiye kwibuka yuko mu Baroma 8:26 ngo nta nubwo tuzi ukuntu dukwiriye gusenga uko ariko. So twame twiteze yuko nubwo dusenga, niyo dusenga hari igihe dusenga uko tutazi cyangwa tugasenga nabi, ariko ivyo byose dukwiye kuvuga ati ariko Yesu Kristo yarabidutsindiye ku musaraba, rero tugire duti Mana nibibe nkuko nshaka, ahubwo bibe nkuko ugomba. Kandi ivyo ntibisobanura ngo Imana ntikwishura, ahubwo ho vyerekana ko usenga uzimani yari.
Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose mu minsi 6. Kristo nta muntu n'umwe yari akunze gukira yasize adakijije, bose barakize. Natwe twokira, ahubwo twitandukanye n'isi, tugumye Kristo, dushaka kwa mu mutima yacu. Ikintu rero tuvuga ca nyuma hano, turabona muri Matayo 26:39 havuga ngo data wanje, niba ari bishoboka reka kino gikombe kigira kindengane, ngo uko niko Kristo yasenze. Ngo niba vyari bimukwiriye umwana w'Imana, none twebwe abantu buntu kandi ducumura, dukwiye gusaba gute? Dukwiye kwicisha bugufi twavuga ati data, je ndababaye, numva ko ari vyiza ko wonkiza, ariko ntibibe nk'uko ngomba, bibe wewe nk'uko ushaka. Amajambo ava muri Gospel Workers page ya 217 hamwe na 218. Reka dusenge. Data mwiza, nushimwe kuduhaye uwundi munsi wo kwigira hamwe, duhe kwihangana mu gihe dusenga tubona nkaho utatwumva, ahubwo twereka akamaro ko kumvira no kwihangana ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.